babandi rero bakaba bakeneye abagore cyangwa bakeneye abana nabo nyene urabishikuka bahana uvuga umuti kugira ngo nabo nyene kugira bafatwe nk'abana yaba umuhungu yaba umugabo cyangwa yaba umukobwa iyo batari umwana ndashobora nyene kumuha umuti ndashobora kumena ifu yako bacaho uvanga ugaturira uvanga naho yagasatu k'intama sivyo ugaca umuha akazari motoreza ibidimoni ukamutereza nyine umuntu agwaye ibintu by'ibidimoni bijya bimudedembesha bijya bidayimoni usanga bivugisha umuntu akaguma avuga cyo n'umutima w'isi uvura umuntu agwaye umutima ujagiye kwa muganga bikanka araza nkawumuguza akawunwa n'inyange ikora muri bajya nyene babadandaza canke nk'umuntu afise none nk'abajya abantu usanga barungikiwe ibintu barozwe bahawe amasumu bobo nabo nyene urabifasha umuti bita gasakuza ndashobora kuwusekura aho umuha bigaca hasi umuntu akwise umufumu niyo bakwise nabi kwitwa umupfumu n'ujya aragura akora mu ijoro gusa yakorera mu kumugaragara mu isoko hariho biragoye none tuyidandaza natwe tuzi ko aragakomeye aha ibi ni ijambo ry'Imana ntibihuza rero oya ntibihuza kabisa ndakubwiza ukuri ku muti w'ikirundi hari igihe abakiriye babura n'igihe baboneka amahoro nshuti bakunzi ba Niyosel TV muri mu Burundi cyangwa mu mahanga ndabaramukije mwese ndabifurije yuko muranirwa uko kwamana nuvuga amahoro y'Imana hama ndababwira yuko uno munsi ni munsi mwiza cyane ko ndaza kubabwira amakuru menshi atandukanye nkuko nababwiye ati no munsi ni kubarondera amakuru menshi atandukanye twavuye kunuvuga ku kiyaga cyohoha ubu naho turinda ku isoko mu Kirundo turaza kuvugana kumbere nasinze mutama ariko yindaza ngaha nuvuga imiti y'Ikirundi kumbere araza kutwiganira nuvuga akamaro kayo nico iyi miti sanzwe ivura yes kuri muri ko ya Beni Biande Kameni Arkeni ni Niyosel TV reka kumbere tuvugana na mutama amahoro mutama amahoro neza biraza neza haje bakwita gute mutama yabita Mutabazi Celeste kwerekana no Mutabazi kubera akazina kaba papa bakera bahora bakorera ibugande ubu nta muntu yo kwitwa Mutabazi haba angana nanje nico gituma rero bakwita Mutabazi umva mu batabazi bose bari basanzwe bahari no Mutabazi asigaye je Mutabazi abaho kuko nta mwana w'ubu ubita Mutabazi Mutabazi akaba asanzwe avahe jewe mba umutumba yaranda komini Kirundo province Kirundo niho wavukiye niho navukiye niho mavukiro yanje Mutabazi akaba asanzwe akora iki mu buzima busanzwe jewe nkora karanga ko kudandaza imiti Kirundi ivura abana bato bagwaye za bwaki canke bajya bagwara inzoka zibazingamika yes kumbere turaza kuyaga byinshi na Mutabazi atuyagire byinshi kuvyerekeye iyi miti y'Ikirundi watanga kubikora ryari rero mutama jewe natanga kubikora nkiri umusore ubu mfise imyaka 60 nkora ko kazi barigeze no ko amategeko nk'ikirana ngo nkorere mu mashira hamwe ndabahakanira ko nkeneye gukora mu isoko ku mugaragaro hafasha abanyagihugu bagiye kwa muganga w'ikizungu imiti gasaba akaranga ka kera ko kuri basekuru na basekuruza barigeze kugusaba rero ngo ukore ngo kunuvuga abandi ariko gucura vyanga bagatirika nkorere ku isoko kugira ngo mfashe abanyagihugu bato kugira ngo nabo nyene bakire izangwara ziba bagoye cyangwa bajya abana bato baba bagwaye icyo gituma hari nk'ingwara umuntu agwara ikivyimba bakayita inzivyi iyo ndayivura cyane kandi hari nk'abantu ushobora kuba ugitandaza nk'ibintu ntibigende ntabwo hagati kugira ngo ugashinge ukorera ibikorwa bibandanye neza icunzanira n'abandi bakiriya yes watubwiye ko uvura abantu ingwara zitandukanye ariko ari abantu benshi kumbure basanzwe bakoresha nuvuga iyi miti ariko bakayikoresha mu zindi nzira sinzi ko nabo bubikoresha bajya abantu usanga barondera amahigwe naho niko bigenda bigenda gute rero uko nkora
abantu benshi hari nk'abantu bagikoresha ibya kera nk'ibintu by'imigenzo y'ikirundi kera nk'aba babandwa nk'imigara nkabaguza canke imiti yo gushirira ibintu byo mu isi by'abadimoni bajya bazoka kagira n'abantu mu bantu batihanye niwe bakoresha ivyo bintu none nk'abajya abantu usanga barungikiwe ibintu barojwe bahawe amasumu bobo nabo nyene urabicu bafasha bafise umuti bita gasakuza ndashobora kuwusekura aho muha bigaca hasi bamwe bavuga ngo agacibwamwo byose naho baba barabizinze bigahera mbega kugira ngo umuntu mucira igiciro bivana n'ingwara abagwaye cyangwa bivana n'uburemere bw'ingwara bivana n'ingwara abagwaye niho ndamenya umuti ushobora kumuha okay uba wirirwa ngaha misose wirirwa ngaha none wiriwe ngaho uraronka abakiriya aho baraza ku muti w'ikirundi hari igihe abakiriya babura n'igihe baboneka none ko batubwira yuko ngo ibintu byo kuvura ngo birimo novuga ibintu byo gukurikirana bigena bisigiranirana novuga bivana n'umwana umuvyeyi baba byashimye bega wewe biriko bimeze cyane n'ivyo washimye gukora abavyeyi batinze babikora yewe mu muryango wacu ntibigeze babikora mugabo ku buryo nigeze kudandaza ibintu bya butiki nkaho mbancenegera abatama bakuru baranyigisha kandi basumbana ba papa gushikaho rero ako kazi maze kugakora nabandanije guhera imyaka nari mfise natanguye ndandaza imikenke ugwafu biheze ntangura kugisha n'ibiziriko bizirika ihene n'inka ndabandanyira ako kazi kugera n'iki gihe nk'igikakora mu bisanzwe nk'ingwara kenshi kunze kuvura n'ingwara ziba zimeze gute ingwara z'inzoka ingwara zibajya abana bagwara kanyoha abana nko kujya bagwara ibintu bibakomagura mu mutwe canke ibivyimba bakavyita inzivyi ivyo ndabikurikirana kubivura canke nk'umwana zimwe nkamuha umuti bita ikigomogomo kugira ngo avyibuhe ntituma abanyagihugu bankunda kandi bakankurikirana niyo mbaye muhira bansangaho nkabavura kuko ni muganga w'ikirundi vyemewe kandi nta mategeko n'amatanzu isoko yose ndayirema kandi ukorera ku mugaragaro sinkora mu ijoro umuntu akwise umupfumu ntiyo bakwise nabi kwitwa umupfumu n'ujya aragura akora mu ijoro gusa dakorera ku mugaragaro mu isoko kuko ntanze umuti mubi ukagenda ukamererwa nabi amategeko yompana nyita umurozi ahantu ntanga imiti myiza umwana amererwa neza umugabo amererwa neza keshi ngaha imiti burya bakara niyo y'inzoka niyo kuzingama niyo keshi nkunda kura mu canke nk'iyo y'abadandaza badandaza ibintu bagahomba abacabanyigera rero tukadukorana yes baravuga yuko ngo kenshi iyo badandaza bagiye kurangura canke iyo bafise nuvuga ibintu byo canke umuntu iyo bayifuza gukoronka akazi ngo yegera kenshi nkamwe kugira ngo mumuhe wa muti umukura ko nuvuga ya mikoshi bwa bintu abundi muntu aba yaramuterere kugira ngo azopfe nuvuga yangara ku bwanyu rero n'uwo muti namwe murawutanga uwo muti turawutanga kandi ukabagwa neza keshi hano harakuyemo n'amatongo ane yanje niguriye nkuye mu muti wanje kandi abana mfise ukabatunga nk'abana 12 maze kubyara barakuze bari mu gihugu kandi babona ko ntushobora kubarera kubwo muti wanje yes urabona no kubwo abana batugiye kufise urabona ko abana bawe uzobigishira bonyine kugira ngo bazobe babwire umutima mwiza usanzwe ufise kumure wo kuvura abantu bishije mu miti y'ikirundi kubw'icyo abana banje sinshaka kubigisha kuko amadini yaje yo kuyihana barihanye ntashobora kubikurikirana bazokora iyindi myuga bigisha kuko ibintu byo kudandaza ndabizi nakoze kera naho hoba no mu butiki ndashobora gukora ugasanga ibutiki ni sawa umwana wanje ko karanga zo ndamwigisha mugabo wose ndo umwigisha izo wanje nyene mpaka uko wamaje kubakuza baba rero bakaba bakeneye abagore cyangwa bakeneye abana baba barabuze ugasanga yarabaye nk'ikivume cyangwa akaba yankwa mu bantu cyangwa mu kibana nabo nyene urabishika ukabahana uvuga umuti kugira ngo nabo nyene kugira bafatwe nk'abana yaba umuhungu yaba umugabo cyangwa yaba umukobwa
iyo batari umwana ndashobora nyene kumuha umuti vyanse nkamuhakanira ko nananiwe kumugaragaro utana mwijoro bijya vyo mwijoro sindabikorerako ncankorera kumutaga kumugaragaro iyo ndamuhaye umuti kabiri bikanka ndamubwira ati ca wigira handi kuko no kwa muganga ugiye bakakuvura bikanka ari tuheze babandi bakunze gutegwa novuga n'abakinzi nabo bavuga ngo ari imiti bakunze gushira mu rugo kugira ngo umukinzi ntava aza kukigirira nabi nawe nyene umuti nawe nyene rawutanga umuti ndashobora kuwutanga nyene ku buryo nk'uko umuntu abona nko mu rwego rwiwe bakunda abantu zo kumukinira bamukanira mbere ku buryo kurogwa n'inkakanka ndashobora nyene igiti kukimuha akagishinga mu rugo agaca hahera mwebwe baganga musanzwe mufasha novuga abantu bakiri bato n'abantu bakuze kumbure n'abantu bose bakarigwa n'izo ngwara murakunze kugira novuga ugwanko go kwankwa cyane cyane n'abantu basanzwe bakora ico kibi cyo kuroga mu byigenzemo gute mu vyitwaramo kugira ngo nibabagirire nabi kuko nyene birashika iyo atari nk'umuntu yihanye ari nk'umuntu agikoresha umuti w'ikirundi hari nk'ibintu biba bikwegwa niyo nkurikizi z'abadimoni ba kera basanga dukwegera abarozi ivyo navyo nyene ndashaka kumuha umuti ntibize bigume bimuzurira ako kaboze kamugirira agatuma bamukwegera bimukurikirana uvuga ivy'amadayimoni ya kera akaguma mukurikirana turashobora kurondera umuti tukabikinga umuti bashobora kuba botota mu nzu canke bagashinga mu nzu ivyo birashika bigakunda bisanzwe n'abitari ivy'abadayimoni ugasanga n'izindi nkurikizi zindi cagenda kihana ugiye kwihana rero byose bigahera ego tubona ufise imiti myinshi ifashe kuyo uyifashe iki uyu uyuvura ujya muntu agwara ifumbi ikamumena amatwi uyu bawucisha mu zuru umuntu akiyatsamura uyu iki naco uyu iki ni kirezi cya kera kimwe bambara abaganwa ariko n'ubu nyine kiravura ari indwara ifata umuntu ikabyimba bagashobora kukigerako iyo ndwara ikayonga ibi navyo icyo ni umutima w'isi uvura umuntu arwaye umutima ujya agiye kwa muganga bikanka araza nkawumuguza akawunywa umutima w'isi ubu nawo uvahe umutima w'isi mba ukura ahantu haba hatumiwe nk'ukura usanga mu kuzimu haba ugiye urimo urarima ukawuzura amaze kuzura acawubika akazawunzanira ubu bwoya nabwo ni inyange ikora muri bajya nyene babadandaza canke nk'umuntu afise iceyi iramufasha iramufasha ibi navyo bimeze nk'imizi uyu ni umwanzuranya uvura abana barwaye ikinyamwongo umuntu mukuru aribwa aribwa cyane mu nda aribwa mu nda bijyana navyo bimeze nk'ibishato zijya nsato nakubwiye ko zimwe harimo imigara y'abakera n'izindi zivura ya ngwara bita inzivyi n'urusato rw'imbwebwe harimo ubundi muti bavanga ni ishato z'imbwebwe hajya zirimwo hajya ziratandukanye bashobora kumotereza nyine umuntu agwaye ibintu by'ibidimoni bijya mu bidendesha bijya bidayimoni usanga bivugisha umuntu akaguma avuga none bijya navyo nyine urabikiza navyo nyine umuntu yagize navyo ndabikiza kuko ntamvanga hajya naka akaba kita indibu urashobora kumena ifu yako baca uvanga ugaturira uvanga n'akaya gasato k'intama sivyo ugaca umuha akazari motereza ibidimoni bikamuvako hama bajya bavuga ngo n'abaririmbyi n'abakinyi umupira barabikoresha kugira ngo baronke amahigo yo gutsinda cyane cyangwa amahigo yo gukundwa n'abantu cyane nabo nyene muramubafasha nawe nyene iyo yubahutse akaza nawe nyene turakorana duhujije agatsinda tudahujije burya hari umuntu ushobora guha n'umuti ukanka kumukorera kandi ariwo kuburyo mutahujije bisaba ko kwanza muhuza urashobora kuwumuha bikanka ariko ubundi yaza ukawumuha bigakunda biba bivana kuye mwahujije ngo kandi ngo ari imiti mubaha biba bibuza yuko hari ibindi bintu navyo bice biba nk'imiziro badasubira kandi gukora oya z'ibicumuro badasubira gukora mu bintu nyene imiti y'Ikirundi irazirikanya hari imiti izirikanya yuko
udashobora gukora ubusambanyi ibyo birabaho kuko urumva umuti w'ikirundi ntiwukoresha nk'ivyo bintu uba urenze baba bitakurenga none kubera iki none mutakiboneka cyane abasanzwe bakorera ibintu vuga imiti y'ikirundi misezo muvura abantu mukoresha imiti y'ikirundi kuko mutakiboneka cyane igituma tutaboneka cyane abadandaza imiti y'ikirundi bakunda guhigwa gupfa kubera ko ushobora kuba umuntu afise umuti ujya akora mu ijoro ushobora kuba umuntu agwara ugaca umuvura ukamuha wa muti wundi agacababara mugacamuhiga wamurozi nta myaka myinshi ushobora kumara atari Imana igutunze baca bakora ugacupfa nicyo gituma rero ubona batagwira ubu muri no minsi hari ibintu vyiharaje vy'amasumo mbega vyo navyo nyene gute mu bivura gute iyo bishitse umuntu mukamenya ko bamuhaye isumo wowe murarikiza ishano turarikiza we nakubwiye ko umuntu umuha umuti akidaha canke bakamuha uwundi wo gucisha hasi biya bita ibintazi bavyita ibintazi none abo bantu iyo bishitse none bakabiruka ko novuga tukunze kuvuga abakizi bakozi banabi novuga abo barozi kenshi bakunze baronde kugira babagirire nabi nk'abo kubwawe ubyirira gute mbega uramaze gushikira izo ngoro ziramaze kugushikira nawe ziranshikira hari n'igihe mu myaka iheze hari abantu bashaka ko ntwari Bujumbura gukorerayo aha barahantegeye umuti namaze umwaka wose ndi mu nzu nukuri hasohotse imifuko 7 y'amasaka kugira mve hasi abahinga ego ku bandi bahinga bangomboye umuntu arambuza kugira ngo ngende Bujumbura kandi yansanze hanyene yakumva ibintu uvugisha ari gusa witerambere ry'iwawe acavuga ati reka ndarizibire ngende Bujumbura gukorerayo yes kumbure novuga mutama yagejeje kudusigurira byinshi ni byinshi kumbure utaruzi kuvyerekeye imiti kirundi wagiye ubimenye ariko umuntu ashayifuza ko mbega iyo bisituka korera ngaha ukirirwa kuri rizuba amafaranga menshi novuga ugenda uronse bivanye n'abantu babaje kukwitura bangana gute mbega birakwinjiriza novuga umuryango abana bakabaho naho noronka ibihumbi 10 umuryango w'umusuguronse naho noronka 5 kuko iyi miti y'ikirundi hari n'igihe bishika na 5 ntubironye ukora nka 3 gusa ariko byashitse na 30 ukabidandaza kuko si ibintu uvuga ati ntaronse mukiriye ntandana ku munzani uri numero kwitegerereza zova Bujumbura zova hehe ukazobona aje kuko baza canya kazanwa n'uwundi wagiriye neza mbega bavuga ati iyo uri mu kazi urahura n'intambamyi ukabura novuga nakunguko kenshi intambamyi kunze guhura nazo nizahe turetse zondi z'abandi bantu bakora nabi bakondera intambamyi nkura nizo nyene kuko iyo naho ndondera kugira ngo untore nyene n'ibintu babi waciye nabo mu bindi buhinga bukomeye kuko sugupfa kuba wantora ariko abantu benshi kuko mu bantu badandaza imiti y'ikirundi burya bakunda kubafatira ku bintu by'inzoga ubonye umuntu akwikundiza akaza kusororera akabiri gatatu udacuta ngo urakuze urakema ahari hakugirira nabi kandi cyane mu bantu badandaza imiti y'ikirundi burya hari abandi bakorera mu cyaro baguma kabajya bakaguma bavuga ati ujya muntu haragira nabi kabisa kubona nitegera umutego akagenda agategura n'akaduhigana nkamubura uburyo gaca usanga ibyo nabyo nyine ndabizizi kandi ntacyo dupfa tanakimwe mugabo hari igihe usanga nyine Imana ikinkunda ugasanga arafura gusa nandi ndamunaniye nkabandanya akazi ugasanga imitwe ntingana usanga ndabandanije akazi ariko nizere ko vyo kuraguza vy'abarozi bimwe bavuga ngo abarozi bagenda mu kirere ivyo ngibaza ubu vyaraheze sinka kera ubu kwera mwebwe muhari kutuvuge gute ivyo barabikoresha mugabo suwari we wese uwo muti urakomeye suwari we wese apfa kubavuga ngo yogendera hejuru oyaye nandarije nko ndanamumvishe na hari sinona haca oya twe mu byo dukora ivyo ntibibamwe oya mvuga nti ko baba kiboneka canke baraboneka mbega bimeze gute biracabonka kera oya ubu ntibiboneka cyane baragiye barakangwa kabisa kuko nko ibintu by'imiti bamwe baragiye mu mashirahamwe urumva niyo miti ubona bahingura bazana mu bucupa
nta yamagugu bahonda bakavanga n'imibirizi n'imyanzuranya bakayiminina hari amashirahamwe aguma akora kuko natwe barabitwanditsemwo turanavyanka kubikora kubera ko naho ibona abadandaza bafise ishiramwe baca batwaramo amafaranga bakayabitsa mu kigega bakajayo mbega kugira ubivemo ko bavuga ngo kugira ngo hatanguye akazi nkaka kuko kuvura abantu ngo kugira ubivemo biragorana mbega ibyo bari byo bimeze gute ugombye kubivamo ukaja mu bindi imagine kumva ko mu mutwe kuko ikintu cyose ukora mu mutwe bitakujemwo hana kimukora kuko keshe n'abantu bafise amafaranga adashaka kugura imodoka kandi ayafise ariko nk'ibi imvuze iti mu mutwe umutahe warabonetse nararimye ndimbura ngirango mvemwo mu kugira ngo bihebe ucugenda bakagusengera ukwihana ututangura kandi kazi inkurikizi yibukaba ufuse ibi rero ni jambo kubyumvira oya ibi ni jambo y'Imana ntibihuza rero oya ntibihuza kabisa ndakubwiza ukuri oya uri nduza ngaho wihanye kamubwira ngo urihanye ndagucayo nshaka kuko uvuri murabesha kuko nandi ibintu by'Imana ndabizi ukambira ngo tiganda hariya ngo ntibambana ngo ndihanye saba ubu ntayinzira ndagucayo nshaka kuko buri murabesha kumbe ndagucimira cyane mutaba oya nibyo nijya ndakubisha kabisa ndagushimira cyane kumbe ushaka kubwira abantu akajambo gato kugira ngo baze bakuronke kumbe abantu bagwa ivyo bintu kumbe abantu bagiriwe nabi nabo barodi bakifuza kurogogwa kugira ngo mubakize ni gute bo kuronka mbega ukorera he bimeze gute jewe nkorera muhira nkongera nkakorera ngaha mu Kirundo nk'ubu naho ngenda mu Bugabira nkagenda Ibusoni ariko nasanga intambamye ugiye mu Bugabiro batusanga bama bahakorera ni hahandi nyene baca bakugiye kubatwara amahera tusanga bamwe barakurunde buryo bwo bwose udacuhaheba kandi ukaza kugira nabi imodoka ikakugonga ega ntubone ngo bini biti baje kuguhuhihuhe imodoka ikakugongera mu barabara bakavana isanganya kandi bagushushuriye hariho biragoye none turayidandaza natwe tuzi ko aragakomeye aha ari n'amabanga akomeye urakoze cyane mutaba nawe urakoze yes bakunzi ba Newsel TV iri mu ruca mu mahanga kumbure mutamageje kudusigurira wo bugwaye ruvuga izo ngwara zitandukanye mutama bakubwira yuko azivura kandi akubwira yuko we bazikora ku mugaragaro bose babona sibavye nka bya bindi basanzwe bakora bagira nabi bagizi ba nabi basanzwe bakora bitwaje nuvuga imiti y'Ikirundi wari kumwe na Beni kuri micro behind the camera ni RK ni tuzosubira naho gutaha n'ubwo subscribe bye